Nongeye gutanga mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye mu mpande zine z'isi kuri mwebwe bakundwa b'umwami dusangiye urugendo n'isezerano vyo kuja mwijuru ya mahoro nama ndabipfuriza imisi yose ya mahoro ava ku kwihana no kureka icaha ashishikare kuramira ubugingo bwanyu. Turakomeza nivuga butumwa muri ministere ijambo ry'umunsi dushishikara guhanurana no kwibukanya aho ibihe bigeze. Kuri uno munsi turarabira hamwe ukuntu ivyabaye kuri basogokuruza vyotubera akarorero twebwe noneho abashikwako n'amaherezo y'ibihe. Hari ubuhanuzi, imburi, hari ubuvugishwa byagiye bicishwaho mu minsi ya kera. Imana iburira ubwoko bwayo ibereka inzira y'ukugororoka kugira ngo nibashishikara bagaca muri iyo babone imigisha n'amahoro ibyago bibahunge. Ariko Imana ikavuga ngo nimutakora bino mugashishikara mu kugabitanye no mu gucumura mugakora ibidahimbaye mu nyonga zanje nzobahana kandi nzobarandura. Ariko mbega abana b'abantu bagiye bagifata mu guti ibi tuzoshishikara tubiganiraho umunsi umwe mu ndwi, kandi umwe wese nizere ko azotahura igikwiriye n'ikibereye nk'uko twagiye tubivuga mu ntangamarara. Kuri uno munsi teme iravuga ngo ivyavuzwe bo n'ivyahishuwe bishishikara gusohozwa. Imana idufashe cane. Ndabahaye kaze rero mu kiganiro cacu ijambo ry'umunsi. Ndagomba ngo uwo wese ariko akurikirana ino audio yugurure umutima wiwe n'amatwi yiwe yo mu buryo bw'imwemu, hama ashira umutima ku cyo mu Imana aza kuvugana nawe uko ashishikara kumviriza ino audio y'ubutumwa bwiza. Mbaye kaze irigira kandi jewe ntunganya kino kiganiro civuga butumwa nkongera nkanagishikiriza. Nitwa Iradi ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice ca 12 dusome imirongo ya 26 kugeza kuri 28. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako, yari Ezekiyeli yivuga ko riti, mwana w'umuntu, erega b'inzu ya Isirayeli baravuga ngo ibyo weretswe bizoshika imisi yigiyeyo, kandi ngubura iby'ibihe bikiri kure. 28. Nuko rero ubabarire utuku ni kumwami Uhoraho agize ati, amajambo yanje yose nta na rimwe rizosubira kurekerwa mu rutendeko, ariko ijambo nzovuga rizoshika ni kumwami Uhoraho agize. Dusenga Imana. Bwirukiro bw'abakwizera, Mana se umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, nongeye kugushimira cyane kuri uno munsi kongeye kudukundira mwami Imana kuganira n'ubwoko bwawe ngo dusangire amajambo yawe meza mazima, amajambo y'ubugingo. None rero mw'izina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye ngo vyagurukane ubushobozi bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'ububasha bwawe bwose, ngo uhindure imitima y'abumviriza bose Mana ugororose n'imwemu zabo kugira ngo batahure igikwiriye n'ikibereye kandi bashoboze kugikora. Satani namara maratsinda kogwe n'isoni, humura amaso y'impumyi babonaho ibihe bigeze, zibura amatwi y'ibipfa amatwi bumve mwami Imana ibihe bigeze, kandi imitima Mana ikomana yenu icishe bugufi Imana uyoroshe babashe mwami Imana gutahura icyo ugomba. Naramuje Satani n'abadayimoni mw'izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryawe Papa ndagusabye ngo ribane ubushobozi n'ububasha rishitse icyo ugomba mu bugingo bw'umwe wese, ni mw'izina rya Yesu Kristo mbesabye nizera. Amen. Ngo ivyavuzwe bo n'ivyahishuwe bigirante bishishikara gusohozwa. Aha ngoma cyo mvuga gute? Eka tumaze twirengagize gatoyi ibivugwa n'ivyahishuwe ku mahanga yose, nirengagize gatoyi n'ivyavuzwe n'ivyahishuwe ku ihanga ryanyu, nirengagize gatoyi no ku vyavuzwe n'ivyahishuwe ku nzu ya so canke yiwawe, nje kuri wowe ku giti cyawe, kuko nk'uko nkunda kubwira abantu, reka byose bihere muri twebwe. Twebwe nitwahinduka duhindure aho turi nihahinduka hahindure ahahegereye, gutyo guhinduka gukwira isi yose. Niko bikunda kugenda nyene kandi niko bikwiriye kumera. Tushobora kuja guhindura abandi utahindutse. None rero ndagomba ngo umanze wumvirize
nawe usuzume urimbure iby'Imana ikuvuga ko ni byinshi cyane gose, kandi iby'Imana ikuvuga ko utazorindira ngo Imana ihagurutse abavugishwa n'abahanuzi n'aba karosi ngo baze bakubwire ngo naraye ndota ngo bimeze ukuntu ngo kuri wewe, cyangwa ngo umuvugishwa aze akuvugishwe ko. Muri Bibiliya yera nimba uri umwana w'umuntu hari amajambo menshi akuvuga ko nk'umwana w'umuntu, hari ibyagezwe n'amabwirizwa Imana yashinze kuri wowe nk'umwana w'umuntu ngo ubyitondere ubigendere. Usomye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe hari igice cya 28 kivuga ku by'imigisha n'imivumo. Imana iravuga ngo nimwagenda gutya mukitondera amabwirizwa n'ibyagezwe byanje, imigisha yose muzoba muyihezagiwe, ariko nimwanyuranya nabyo mugakora ibitandukanye n'ubugombe bwanje, imivumo yose muzoba muyivumwe. Imana idufashe cyane. Ndiko ndakubwira ngo hari byinshi bishobora kuba biriko biragenda nabi mu buzima bwawe byavuye ku mahitamo yawe mabi yo gutandukana n'Imana ikuzigama, yo gutandukana n'Imana iguhezagira. Hari ibishoboka kuba biriko birononekara muri business yawe, ku kazi kawe, mu rugo rwawe, muri mariage yawe. Hari ibishobora kuba biriko birononekara muri fiançaye yawe kubera amahitamo yawe mabi yo gutandukana n'Imana iguhezagira, yo gutandukana n'Imana ikuzigama kandi kurinda. Ushobora kwa mbere ufise n'ikibazo kikuremere cyane gose mu buzima bwawe ari inkoni y'uhoraho kubera wanyuranije n'Imana. Hano sinirengagije namba yuko hari umuntu ashobora kuba ari mu bibazo bikomeye, ari bigeragezo bivuye kumugwaniza atari gihano, ariko kandi hari n'abahanwa. Imana idufashe cyane. None rero suzumuraba, Imana irabwira Ezekiyeli ngo Abisirayeli ibyo baburira n'ibyo bavugishwa ko barabireretse babona ntibishitse, none amajambo yawe basigaye bayakengera kandi bayasuzugura, bavuga ngo werekwa iby'ibihe biri kure, ngo werekwa ngo iby'ibihe biri kure cyane, ngo amajambo yawe rero ngo uvuga yose uvugishijwe n'Imana ngo ntiyihuta gushika. Imana iti subirayo rero ubabwira uti guhera na none nta jambo uhoraho Imana zovuga rizorekerwa mu rutendeko. Hari igihe Imana irindira egome yaravuze ngo nta mahoro ku munyabyaha, ariko wibereye mu byaha kandi amahoro urabona yuko yuzuye, uriko wita Imana umubeshi, uriko wigira gakomeye. Ariko ibyo byose Imana irabireka ngo kumva uri kwereka urukundo rwayo n'ubuntu bwayo, irabe ko wohindukira. Mugabo nimba imbabazi z'Imana uri kuzipfisha ubusa, nimba ubuntu bw'Imana uri kubupfisha ubusa, byajambo izorishitsa, izovuna iyo nkoni wishimikije, nimba ari amafaranga, nimba ari ubutunzi, nimba ari icyubahiro, nimba ari amagara meza, icyo kiguteye ubwibone Imana irakibona. Umunsi yagica kika kikwaka, ubuzima bwawe buzoja mu gatengo kandi uzocishwa bugufi nimba itazobikuranduye. Imana idufashe cyane. Amakuru ya Nebukadineza, amakuru ya Berushaza yose mwarayumvise. Imana izi gucisha bugufi abigira gakomeye, kandi abanse kumva no kumvira abo ihanye bakanka guca bugufi iranabarandura. Imana itubabarire cyane. Ni ukisezerano yawe umbwira kutaza siga uzabana nanjye. Dusome mu cete cya 2 Petero yandikiye ishengero igice cya 3 ku murongo wa 9, utahure neza igituma kumbura Imana ishobora gukomeza kukwihanganira. Suko inaniwe kukurandura, ariko urukundo rwayo n'imbabazi zayo kuri wowe ni byinshi bitumye ukomeza kukwihanganira. Mugabo kwihangana kwayo gufisaho kugarukira, udasuzugura ubuntu bwinshi bw'uhoraho Imana ngo bukengere. Haravuga ngo icete cya 2 Petero yandikiye ishengero igice cya 3 ku murongo wa 9 ngo Umwami Imana ntitebe gisezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Imana idufashe cyane. Ugiye muri Yeremiya igice cya 32 ku murongo wa 26 akavuga ngo maze ijambo ry'uhoraho riza kuri Yeremiya 27, hakomeza havuga ngo ritehe nduhoraho Imana y'abariho bose, mbega hari ikintu na kimwe kinanira? Iri jambo ni jambo rikomeye, benshi bagishimikiza bakanaryibuka iyo bariko barasenga Imana bayereka ibisata n'imisozi iri imbere yabo, niho baza kwibuka yuko Imana atakinanira. Mugabo iyi Imana iri kwirabarondera ikababwira ngo bace bugufi, ikababwira ngo bihane bayisenge bayigororokere, iri jambo ntibagyibuka yuko ishoboye byose.
bakomeza guhagarara ku cyubahiro cyabo, bagahagarara ku mafaranga yabo, bakabona babyibushe iyo birabye mu kiyo, bakabona afise amagara meza, bakabona yuko umenga nagakomeye, bakibagira ko Imana ishoboye byose. Ako kazi wishimishora kukakwaka ukicara mu rugo. Uwo mubiri wiratira Imana ishobora kuguteza icyago, ukonda ugasigara ku magufa n'urusato gusa n'umutwe. Imana itobabarire cyane. Nimba amafaranga wishimiye, Imana ishobora kuyakunyaga. Ubwo butunzi Imana ishobora kubuhuha bukaguruka, ugasigara uri nyarucari urisha ku cyavu. Nimba Imana mwizera ko ishoboye byose, nimba Imana mwizera ko ariyo yabaremye, mwige kuyumva no kuyumvira muce bugufi. Uwo wese ari mu byaha ntasuzugure ubuntu no kwihangana k'Uhoraho ngo abipfishe ubusa. Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege adupfira ku musaraba kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Kandi na n'ubu agakiza katanzwe, benshi bashishikara kuja mu byaha, mugabo Imana ikabarindira ngo kumbure irabe ko bo kwigarura. Ariko mwene data, ndagomba kudasuzugura ubuntu bw'Imana. Nimba utarakizwa kizwa biki kitwa vuba. Ibyagiye bihishurwa, ibyagiye bivugwa byose utiyumvira ngo ni by'ibihe byakure. Ibyo Imana yagiye ivuga yuko atamoro ku munyabyaha, yuko umunyakibi wese azohabwa impera ikwiranye n'ibibi byiwe, kandi ko ingero y'icyaha ari urupfu. Ibyo byose n'ukuri. Urabona ukora ibyaha mugabo urupfu ukabona umenga ruri kure, ariko ni imbabazi z'Imana zikikuzigamye. Umunsi Imana yakudashwe urupfu ruzoza rugutore, ariko uzobura umugogwa ni wapfira mu byaha. Raba uko bimeze mu bugingo bwawe, uhitemwo neza, ukora igikwiriye, kandi Kristo Yesu arakugirira neza. Nuko rero nirishamo ry'Imana nari mfise nganira namwe kuri uno munsi. Ndagomba ngo umwe wese atahure yuko akwiriye guca bugufi agakora ibihimba y'Imana muri no misi, na cyane cyane y'iherezo. Inzambi ishobora kuvuga ejo canke hirya y'ejo, ariko kandi Yesu agitebaganye urupfu ruraza rwihuse. Ndakwipfuriza kuzopfa upfiriye mu mwami, ndakwipfuriza kuzogira iherezo nk'iry'abagororotsi. Kristo Yesu akumpera umugisha cyane. Nuko inshuti ya Kristo, iri niryo jambo ry'Imana narifise nsangira nawe kuri uno munsi. Kandi kuri wowe wese yumvirije buno butumwa bwiza bukagira icyo bumufashije, ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka, mu magroupe ya WhatsApp murimwo aho urutonde rubibemerera, eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe. Hama ikindi naco ndashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri Ministeri Ijambo ry'Umunsi bushishikara kubakuza no kubakomeza mu buryo bw'imwemu. Mushishikare muca muri rya rembo ripfunganye. Nico numva no bipfuriza mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo Satani ntabanyagire mwitiro. Ikindi naco turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho, eka mbere no mu buryo, kuko Ministeri Ijambo ry'Umunsi irakeneye cyane gose imfashanyo yanyu y'amasengesho n'imfashanyo yanyu y'uburyo, kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye ari ivyapfuye bisabwa gusubirizwa, ari bishasha bisabwa kugugwa, ivyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke. None rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane. Hama kuri wewe ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira imisi yose iyo butanzwe inbox iwawe, eka na wewe utari bwigere wakira gakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa, canke wari warigeze kwakira gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, canke ufise ikibazo icyo ari cyo cyose canke umutwaro wifuza ko tugufasha mu mpanuro canke mu masengesho, ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 265 9984883260 tuzobigufashamwo uko mpamvu w'Imana azobidushoboza kose. Vyongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro Ijambo ry'Umunsi ko buri munsi wose wa gatandatu w'indwi twama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakujya atakunywa ku murango no mwijoro, kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi. Uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze imisi yose ya gatandatu burindwi. Urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije, kandi uwo wese arahawe kaze. Byongeye mbibutse yuko ikiganiro Ijambo ry'Umunsi kiriho kuri Facebook, kuri page Ijambo ry'Umunsi Ministry, no kuri YouTube kuri channel Ijambo ry'Umunsi Ministry. Genda kuri Facebook wandike Ijambo ry'Umunsi Ministry, ucugira search mu ma pages, urabona page ya Ministeri Ijambo ry'Umunsi, ucufyonda kuri like. Hamuje kuri YouTube ugire search urondere channel yitwa Ijambo ry'Umunsi Ministry. Umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza buzora
bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu, n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire, bizogira ikimazi kinini cyane gose kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hirya no hino mu nzira zose zishoboka, haba kuri WhatsApp, kuri Facebook no kuri YouTube. None rero nimwagenda kuri Facebook ntimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook Ijambo ry'Umunsi Ministry. Nimwaja kuri YouTube ntimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube Ijambo ry'Umunsi Ministry. Kristo Yesu abamera umugisha naho ubutaha mugubwe neza.